abantu bajya birirwa ku marigara bose ni muze murabahanura muti naba kantu wokora uronke ubuzima rega twebwe ingorane twagira kera yaramaguma none amaguma ahetse ntidukamisha amahoro kare ntitwashobora kwiyumvira baca bimvira ngo none ubundi hoho ngo ninubaka inzu nzoyibamwe ngo ninarimo umurima nzowusoroma ubwo urazi ko ukora ukimbura ukaba agafaranga ukubaka inzu ejo hariho nico gituma n'abandi yabwira nti ntakore kuri ciza twafashe twaramaze kuronka amahoro turakamisha hanyuma mu mfuko uronke amafaranga n'umuntu uronke ubu muntu ndabona ni sawa aho nico gituma ngo ndabwira nti nituye kuri ciza twafashe ahubwo turondere n'ikindi ciza kaza tubavuga tuti saha gusa ari n'ahandi ndashaka kuhabona turose amahoro none bica tubaza tuti mana none waradukoze waduha amahoro none ubu naho dushaka umuntu wacu umera neza abantu dufise imyaka myinshi nituze turigisha nabo gwaruka rwacu kuko twere twarahombye rero myaka twarayihombye abo rero urwaruka abashasha abantu batarakweza imyaka 50 nibabe inkoni twishimikiza hanyuma urwaruka nabwo ruce rukora cyane igihugu tugikomeze tugiteze imbere mugabo tugume tubungabunga amahoro ico kintu uza tuvyoka natwe nzomuvyoka ditwemera muribuka umuntu muraba ngo mbe n'umuhutu ngo n'umututsi oya biryoshe tuvuga tuti turabarundi none hari habuze iki oya misi ntibize bigaruke biragahera kabisa twibungabunga amahoro yacu hanyuma duce twikorera ibikorwa muze murangene bihinduka